jewe ndi umuzabibu nyawo, nawe data ninye n'umuzabibu. Ishami ryose riri muri jewe ritama ararica, nayo ishami ryose ryama ararituturira kugira ngo ryamukuruta. Muramaze gucyororwa kubera ijambo nababwiye. Nimugume muri jewe, nanjye nzoguma muri mwebwe. Kuko ishami ritama ritaguye ku muzabibu, niko namwe mudashobora kwama mutagumye muri jewe. Jewe ndi umuzabibu, namwe muri amashami. Uwugumye muri jewe nanje nkamugumamwo, niwe yama byinshi, kuko tutari kumwe ataco mwokwishoboza. Uwutagumye muri jewe atabwa hanze nk'ishami akuma, nayo amashami yumye barayaca bakayata mu muriro agasha. Nimwaguma muri jewe, nayo amajambo yanje akaguma muri mwebwe, muzosaba ico mushaka mu kironke. Ikininahaza dawe nuko mwokwama byinshi, niho rero muzoba abigishwa banje. Dushimagize iyi nkuru nziza urukiza. Mwiriwe neza mwese. Turatanguye iyi ndwi yagenewe kwitegurira umunsi mukuru wa Noeli hano muri paruwasi yacu, turongowe n'ijambo ry'umutwe rivuga ngo tugende i Betelehemu gusenga umwami yatuvukiye tumushikanire. Tugiye kumara iyi misi yose tugiye kuyimara kwisunga ikicumviro twumvise mu nkuru nziza. Tugumane na Yesu Kristo, tugume kwa Yesu, tunywane nawe, niho tuheza tukama byinshi. N'ubundi araduhaye ikaze muri ngoro y'Imana kugira ngo mubasha bwa mutima aturose ijambo twifuza yuko ryoshika ahanini ku bintu bitatu. Icya mbere ni uguhinduka, icya kabiri ni ukugira umutima wo gufashanya twibuka baboro bacu dusanzwe tuzi ko ari benshi, tubone umutima w'urukundo witanga. Nibwo bwatumye Yesu Kristo tumaze iminsi twitegurira yavuye mu ijuru kugira ngo aze kudukiza urupfu bwacu bwose. Icya gatatu ni iciyumviro cyerekeye gukora ubutumwa, kunganira, guterera ibikorwa byo kubaka inyubako y'uburaro bw'abasaseredoti. Ibyo byose bikava n'umutima wo gukenguruka mu by'Imana yaturonkeje muri uyu mwaka wose. Ijambo rero ridufasha uyu munsi riturongora nirivuga ngo nimwame muhimbawe mu mukama. Nirivuye mu ibaruwa Pawulo mweranda yandikiye Abanyefilipi ikigabane ca 4 akarongo ka 4. Nimwame muhimbawe mu mukama. Twambaze umutima mweranda, umutima w'agahimbare, umutima atanga akanyamuneza, adufashe kwinjira neza muri ino nyigisho. Ingoma na mutima mweranda, ngutuze imitima y'abakwemera, gira ku rukundo bagufitiye, gomera muri bo k'umuriro waka. Duhe umuzirikanyi wawe nta kitazoremwa, tuzohindura n'isi. Dusabe Mana wakwije mu bwenge bw'abakwemera, umucamana mutima mweranda, gira uduhe umuzirikanyi wawe mwiza, tubashe gutegera ibyiza, uhoro tubera umuhoza, aduhimbara. Ibyo turabigusaba ku bwa Yesu Kristo nyene wa mukama wacu. Nimwame muhimbawe mu mukama. Agahimbare, akanyamuneza
Eklesiya y'i Filipo niwo mubano wa mbere umutumwa Pawulo Mweranda yatanguje ku mugabane w'i Buraya. Uyu mubano barakundanye kuko wamwumvira ubudahemuka, baranamufasha mu gutanga uburyo n'ibindi bikenewe mu ngendo ziwe yagira agiye mu bikorwa byo kwigisha inkuru nziza. Naho yanditse iryo kete ari mu mvuto atakiri kumwe n'abo bakunzi biwe b'i Filipi, abiyumviriye honyene yaca yibuka ingene bamubereye kirumara, akaca yumva ahimbawe. Ari naho abandikira ibaruwa akoresha amajambo meza, amajambo y'inkoramutima, amajambo y'ubukengurutsi, amajambo y'akanyamuneza. Ni nk'aya avuga ngo, none rero bene wacu nkunda cyane kandi mporanira igishika, mwebwe gahimbare kanje n'urugori rwanje, nimugumane gutyo umutima rugabo mu mukama bakunzi banje. Ibaruwa yandikiye abanyefilipi igabane ca 4 akarongo ka mbere. Sinzi ko mwumva ayo majambo ingene aryoshe. Mwebwe bene wacu nkunda cyane kandi mporanira igishika, mwebwe gahimbare kanje n'urugori rwanje. Murumva n'amajambo yo kubwira umuntu ukunda wiyumvamo, nimugumane gutyo umutima rugabo mu mukama bakunzi banje. Arabiyumvamo. Mu nyigisho ziwe zikurikira muri iki gigabane ca 4 ari naco gisozera iryo baruwa, ni baruwa ritoyi, mu gihe aba yamaze mu bigabane bitatu vya mbere gutanga impanuro zerekeye ahanini ugukenguruka, ibisabisho, ukubabwira amakuru yiwe iyo ari mw'ibohero ingana amerewe n'icatumye afungwa. Akavuga ati ivyashikiye byatumye inkuru nziza iguma itera imbere. Akabahanura kuzigama ubumwe mu guca bugufi, ukugira umwete mu kwigenza neza, ugukurikiza ubutungane bw'ukuri. Muri ico gigabane ca 4 rero abandikira ingene boguma banywanye bashize hamwe, nibyo bibakomereza akanyamuneza, bikabasigamira amahoro. Akarongo ka 4 arashimikira rwose kuri ayo akanyamuneza, avuga ati nimwame muhimbawe mu mukama. Ndabivuge ndabisubire, nimuhimbawe mu mukama. Akanyamuneza gashingiye mu gusengera hamwe nk'abanyamubano, basangiye iteka, basangiye ibanga, basangiye umuvyeyi, basangiye ijambo, basangiye umuhamagaro. Akanyamuneza ko kumva ko uri mu Mana, kuba ahari Imana. Akanyamuneza ko kumva ko ukundwa n'Imana. Akanyamuneza ko kwizigira kuronka ivy'Imana yemereye abantu, ko ivyo yiyemeje kurangura bizokurangukirako, bizokurangukiramo. Akanyamuneza ko wahindutse, wabaye ikiremwa gishasha, utakiri wa wundi. Mbere n'ababura bakunda kuvuga ijambo ritari ryiza ryose, ijambo ry'agacemezo. Ni rimwe bavuga ngo urazi ko ndakuzi, ngo turazinanye. Ashobora kuba yarambuze gushika ku saa 10 ntamenye ibyabaye muri wewe guhera saa 11. Umuntu arahinduka, ntaguma ari mu kabi. Turazinanye biserura ubwiyorobezi, biserura ukutembera inema y'umukama ikorera mu bantu. Nimuhimbagwe mu mukama. N'akanyamuneza kubera Kristo, akanyamuneza kava kuri Kristo. Akanyamuneza kubera Kristo niwe mvo y'ako kanyamuneza, kandi niwe kavako. Ako kanyamuneza gaserura ubugwaneza, ubwiza, ukwigerera, ukwihangana, ukugira umutima woroshe, ukwengenga n'ukwengengana, ukugira impuhwe, ni ukuvuga ubuntu n'ubutore bw'umutima bibonekera mu gutegera abandi, gutahura abandi. Bigatuma byaba ibintu bidatuma wita ikibi ukakita iciza, cyangwa gufata iciza ukakita ikibi.
ibyo birahushanye n'akanyamuneza. Nico gituma ko byohava bigorana Pawulo arabandanya ati ntihagire ico mwinona, kuko hasanzwe hari imvo nyinshi zotuma abantu bagira amakenga babura ako kanyamuneza. Aca avuga ati ariko muri byose mu gisabisho no mu gutakamba mukenguruka ibyo musaba nimubimenyesha Imana, niho amahoro y'Imana yo asiga ubwenge bwose yobasigamira imitima yanyu n'ivyiyumviro byanyu muri Kristo Yesu. Ikigabane ca kane akaruhuko ka gatandatu gushika ku k'indwi. Amahoro y'Imana asiga ubwenge bwose, hamwe n'abantu batangara babonye ingene Imana yaguhezagiye, babonye ingene Imana yaguhinduye, bagasanga uri mushasha utakiri uko bahora bakuziga bakugaya. Ubwoko bwose bw'ibisabisho muri ijambo tubwiye yabudondaguye: ugusaba, ugukenguruka, ugutakamba, ukwambariza abandi, ukuninahaza, akaba ari byo biturongora. Twitegereje ivy'Imana yaremye tukaninahaza ubukuru bwayo tukayitazira. Twitegereje ingene yaduhaye umuryango, abavyeyi, ibibondo, ababanyi, tukaguma dukenguruka. Mu mahirwe tukaninahaza Imana tukayihaya, mu ngorane tukayitakambira, twisabira, twongera dusabira n'abacu. Iyo mico yose y'ivyo bisabisho ni ukuvuga ko tutoguma tubona inyungu yacu twenyene. Ariho abatari bake hagusenga muri iyi mico yose usanga bafite ibisabisho gusa byo gusenga: mukama impa, mukama impa, mukama impa, ibi n'ibi 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 n'ibi, abantu bakaguma muri mbaho. Mufise ingorane, imyitwarariko, bibwira Imana, takambira Imana. Iyo Mana irumva kandi irishura. Yesu Kristo niwe aduha akarorero, ari mu magorwa kubatakambira. Yatakambiye ubashobora kumukiza. Erega abavukanye, hari igihe twiyandagaza tubwira ingorane zacu abantu ataco badufasha, ataco batumarira. Hakudufasha nyabuna badukekeza, bagenda batugaya, batunebagura. Bibwira Imana. Imana yakuremye igukunda, ikuzi, igufitiye impuhwe, ishaka kugukiza. Yesu yatakambiye washobora kumukiza. Hanyuma ntimwibagire gukengurukira Imana. Gukenguruka ijambo rikomeye cyane, kuvuga urakoze, merci. Ugukenguruka ni ikimenyetso cy'uko wategereye kandi washimye igikorwa cyiza bakugiriye, ijambo ryiza, ijambo ry'akamaro bakuyagiye. Ugukenguruka biha imboga uwakugiriye neza zo gushishikara icyiza yatanguye. Ubukengurutse aba yongeje. Kudashima icyo bakugiriye bituma wibagira n'ibyo bakugiriye, ukibagira n'uwabikugiriye. Nicyo gituma abantu tuhihendera akatari gake, dukunda kwibuka ibibi batugiriye, ntitwibuke ineza batugiriye. Niho bakunda kuvuga kandi ngo ntibagira uwabigize, ntibagira uwabigiriwe. Bisigura kutabona ikigongwe cy'Imana n'ibyiza itugirira mu buzima bwacu. Kudashobora gukengurukira Imana bivamo kutamenya Imana. Ntuzi iyo biva, ntuzi za mbabazi n'ikigongwe byayo bituma ibikugirira, ntushobora rero gukenguruka. Utayimenya kubera utayikengurukira, ntushobora no kuyimenyesha. Pawulo rero arashimira Imana ku bucuti afitaniye n'abantu b'i Filipi, kuko iyo Mana ariyo ituma ubwo bucuti bafitaniye bushoboka. Ku Mana niho bazoronka amahoro aregeye ubwenge bwose, nibarangwa n'urukundo. Yabivuze ati ahasigaye bene wacu iby'ukuri byose, ibikwiye kubahwa byose,
ibitunganye byose, ibitagira akanenge byose, ibikwiye gukundwa byose, ibikwiye kuratwa byose, nihaba hari icitwa ubutore, nihaba hari igikwiye gushimwa, biraba ari byo mwitwararika. Ikigabane ca 4 akarongo k'umunani. Ivyo bintu byiza byose aba ari byo mwitwararika, ibitari byiza navyo mubireke. Rero twitegereze imvugo n'ivyiyumviro biserura akanyamuneza. Ndabivuga nyarusa kuko tubibamwo, ni navyo dukunda. Akanyamuneza, agahimbare, akamwemwe, umunezero, ugutwenga, ubuhigwe, ubugwaneza, ugutunganirwa, ugutekana, ugutekanirwa, ukubaho neza, icyumviro cy'itunga cy'amagara meza, ukuryoherwa, kuba mu neza, igishimishije, ikintu cy'agaciro, umugisha, umuhezahiro, ukuba rurangiranwa, intsinzi, akunguko, ukwigina, ukwishongora, ukuninahazwa, ukwitwararikwa, ukujanwa, hamwe avuga ngo narengewe, kurengerwa, kujanwa mu munezero, amahoro, kwinovora, guhuza, kwemererwa, kwakirwa, gukundwa, urukiza, ubukiriro, gucungurwa, gushimwa, kwiyorosha, guhuza, kuronka ikintu wari uciteze cyangwa utari uciteze, gushika ku cyo ushaka, kugira ubucuti, ubugenzi, ubukunzi, uburyohe, ukwizigira, ukwemera, gutera imbere, ukwishyira no kwizana, ubwigenge, ugusabikanya. Ibyo byose tubyumvise, tubibayemo, twumva tumerewe neza, twumva turi mu mahoro. Abubu imvugo yo mu gisagara n'iy'abajene, ubu uri muri muni, ubu uri mu maswingi. Kwanga ingorane, nta n'umwe yoshaka ko aba mu bintu bimubabaza. Ibiciye ku biri n'akanyamuneza, twofata ibihushane by'ibyo byose duhejeje kumva, tuvuge tunyarutsa amaganya, urwango, inzigo, ukwihebura, guhomba, kubura, kudashika aho ushaka, gushishwa, kuvuba, gushegeshwa, kugunura, guteranya. Abantu bagateranya turabumva ibyo bakora nk'atari byiza, uguhiga, kuba umururazi, ukubihigwa, ukunabigwa, gukena, gukehanirwa, guhebwa, kutitwararika, gutongana, ubukozi bw'ikibi, umutima mubi, gutera ubwoba, ibiteye isoni, kumaramara, guteterwa, kugandara, ukwandagara, ukuyoba, ukugoka, akarenganyo, n'ibindi byinshi bene ibyo. Ni ibintu bibi gusa. Mu mvugo y'ubu ibisanga. Niho abatari bake baca bavuga ngo jewe singomba ibinkoroga, singomba ibingora, singomba ibintera amaswere noswere. Akanyamuneza niko Imana yaremeye umuntu. Umuntu ntiyaremewe amaswere, umuntu ntiyaremewe ingorane. Imana ntiyaremye umuntu ngo abe mu mubabaro, ngo abe mu gahinda. Ibyo nibiza bidurumbanya umuntu mu kubaho kwiwe. Ibihe nk'ibyo umuhanuzi Isaya abigereranya n'igitambara cyo kugandara gitwikiriye ibihugu byose, impuzu y'umubabaro ifutse amakungu yose. Isaya 25 akarongo k'indwi. Mbere umukama aca yiyemeza kurwanya ibitera umuntu uruhagarara bikamubuza akanyamuneza. Arabitubwira mu karongo k'umunani muri Twegame ca 25, atazozimanganya urupfu ubutakigaruka. Umukama Imana azohanagura amosozi mu maso y'abantu bose, azokura ku isi yose iceye igihugu ciwe. Umukama niwe abivuze. Iryo jambo iyo rivuzwe umukama niyo abivuze, ni ukuvuga ko arivuze icese
avyiyemeje azobikora nta gizirya. Ico gitambara c'ikigandaro ni iki? Ni y'amakenga yacu, ubwoba bwacu, ukutamenya ingene umuntu aramuka, ugukekeranya kwacu, ugushegeshwa, ukuba mu mageragezwa, ukunanirwa ntidushike ku vyifuzo vyacu, ukwiyagiriza, kuko mu bitugora, mu bitugirira nabi, hari ibitava kuri twebwe, hari n'ibiva kuri twebwe. Muri make ibituza guhimbagwa ni vyinshi. Ku vyo tumaze kuvuga n'ahatari vyose, hari ibiva ku bandi, turongera ko rero n'ubwegito bwacu n'integeke zacu vya bicumuro twamamwo. Naho bimeze gutyo, Imana idutumira kuba mu gahimbare, ntimwame muhimbawe mu Mukama. Ako gahimbare Umukama dutumira ntikisunga ibidushikira mu buzima. Umererwa nabi, umererwa neza, iri jambo rije ari vyarindi nimuhimbagwe mu Mukama. Gashingiye kuri Yesu Kristo umwana w'Imana aje kubana nawe, Emanueli, Imana mu bantu. Niwe aje gukubura igitambara c'ikigandaro. Mwibaruwa Pawulo yandikiye ibaba rya kabiri yandikiye abantu b'i Korinto, ikigabane ca gatatu akarongo ka 14 gushika kwa 17, avuga ati ariko ivyiyumviro vyabo vyarishinze umwijima, kuko gushika ubu igihe basoma ivy'isezerano rya kera ico gitambara kigumaho ikihava, kuko muri Kristo ariho gikurwa. Egome gushika ubu iyo basoma ibitabo vya Musa ico gitambara kiguma mu mitima yabo. Igihe umuntu yerekeje amaso ku Mukama niho ico gitambara kihava. Tuje dutegera ico Yesu Kristo arambura, akanovera akarya sezerano rishasha. Nanone niwe yaje arambura ivyo bari bahuye vyose mu isezerano rya kera. Iba abahanuzi ba kera bavuze vyaramutse muri Yesu Kristo. Mwibuka aho Yesu Kristo yavuga ngo arahiriwe amaso abona ico mubona, amatwi yumva ico mwumva. Niwe ashaka kwerekana ko ari we buhigwe, ahari haba umunezero, haba amahoro. Kwerekeza amaso ku Mukama, kwemera ko ari we nkesha byose, nkesha ubuzima, uburaro n'uburamuko, amagara, umutekano. Y'amazina abavyeyi bahora bita abana babo, ntunzwe n'Imana, ndi kuri yo, ndiho ku bwayo, n'ayandi. Ntiwavugira ngo utunzwe n'ubwenge bwawe cyangwa utunzwe n'amarongo ufise, ivyo n'ubusa. Hariho abari bafite ibisumba ivyo ataco bikibamariye. Igihe cose igitambara c'umubabaro kije kuremera umushaha wanje, nta wundi akikurako atari Yesu Kristo. Niwe ampa agahimbare muri mutima wiwe. Ntitwobabazwa n'imyitwarariko y'ivy'isi y'ibitweshaho bindi, kukaba nkako. Pawulo arabivuga ngo ubwami bw'Imana ntibushingiye ku mfungurwa canke ku nyobwa, ariko bushingiye ku butungane, amahoro n'agahimbare muri mutima mweranda. Ubwami bw'Imana bushingiye ku mfungurwa canke ku binyobwa, ariko bushingiye ku butungane, amahoro n'agahimbare muri mutima mweranda. Agahimbare muri mutima mweranda mw'ibaruwa yandikiye Abaromani igice ca 14 akarongo ka 17. Vyumvikane rero ko naho wosonza, naho wonyoterwa, uri muri mutima mweranda, ivyo kubuza agahimbare. Ahandi mbere acanashimira abageneye iryo jambo yabashikirije avuga ati, namwe mwagiye mutwigana twe n'Umukama mu kwakira ijambo ry'Imana, mufise akanyamuneza ka mutima mweranda, naho mwari mu marushwa. Iri jambo naho mwari mu marushwa nticababujije kwakira ijambo ry'Imana. Nanone bavukanye, wogira ngo ijambo ry'Imana ryakirwe n'abantu bahiriwe, batunze, bamerewe neza, yohava ryakirwa na bake, ndazi ukuntu batagitwararika. None rero ihambaye umutima.
imana yandi ibwiriza abantu bayo ngo bahimbagwe mu nyunga zayo. Irabivuga, muzokwigina imbere y'umukama, imbere y'umukama imana yanyu, ntimuje kwigina ahandi. Turi mu minsi mikuru, kwimirije iminsi mikuru iheze umwaka, abatari bake aha twe twafashe umwanya wo kugumana na Yesu nka rya shami ku muzabibu. Hariho abandi bari mu bindi, hariho abategura ibindi bazobamo, aho bazohimbariza ibinezero byabo. Imana ivuga iti mweho muzokwigina imbere y'umukama imana yanyu, mwebwe hamwe n'abahungu banyu, abakobwa banyu, abasuku banyu n'inshoreke zanyu, muzokwigina imbere y'umukama. Igitabo c'amategeko ikigabane ca 12 akarongo ka 12. Imurote rero canke ntibave muhendwa n'abandi bohava babosha ngo muje guhimbarirwa mu bitabubaka umutima, mu bibasambura. Akanyamuneza ku mutima ni icamwa ca mutima mweranda, gashikana ku buhigwe. Agahimbare bisigura akanyamuneza ku rugero rwo hejuru, ku rugero rushemeye. Uwunezerewe cane aba mu buhigwe. Ubuhigwe ni icamwa co kubohoka. Iyo kiboshwe nta buhigwe burimo. Ni icamwa co gukira igicumuro kitubohera mu ngoyi za shetani. Ucubona rero yuko umunyororo uhambaye atari impimba, atari ibindi. Umunyororo uhambaye ni umutima ukibohewe mu bicumuro. Ubuhigwe bujana no kubohoka. Ako kanyamuneza ntakurukiza. Izaya yaravuze ijambo na Yesu Kristo mbere yahavuye yakira aragiyerekezako. Umutima w'umukama imana ari kuri jewe, kuko umukama yasize amavuta kugira amenyeshe inkuru nziza boro. Yandungitse kuremesha abo umutima wavunitse, kumenyesha ko abari bagize imbohe barekuwe, ko abapfunzwe bugururiwe. Azurika no kumenyesha umwaka w'ubuntu bw'umukama n'umunsi wo kwihora kw'imana yacu, hamwe no guhoza abagadaye bose. Izaya ikigabane ca 61 akarongo ka mbere gushika kwa 3. Mu gusenga kwacu niduserura akanyamuneza, kuko twarekuriwe ibicumuro byacu, ko twakijijwe akabi. Ubu rero turumva inkomezi zo guhanganwa n'ibibazo by'ubuzima. Uraho yitegereje abariko barasenga, akabona basengana umwivira, nk'uko bababwira imana ataco ibafasha. Yaciye avuga ngo abo bantu ngene bameze buzuye agahinda, kandi bavuga ngo ariko aratakambira umukiza. Ati uwopfuma bakiza umukiza wabo, uwopfuma bakiza umukiza wabo. Siyo mbere zovere kumengo ntibamwizigiye, ntibamwishimiye. Kwa kundi kuja gusenga wuzuye amaganya, ubona umengo wiheboye rwose. Akanyamuneza karadufasha kurangura ishaka ry'Imana no kuyikorera. Izaburi ikavuga ngo umwe wese natange ico yiyumviriye mu mutima, ntabitangana amarira canke agahato, kuko Imana ikunda gutangana akamwemwe. Imana ikunda gutangana akamwemwe, agahimbara. Aho hose ubigira ku nyungu yawe. Erega Imana ishobora kubaho ibyiza byinshi, mukamana iminsi byose muri byose, nk'uko byanditswe ngo yatanze atitangiriye itama, ahaboro ubutungane bwamaho imyaka yose. Izaburi 112 akarongo k'9 na Pawulo yarabigamije ko mu ibaruwa rya kabiri y'Abanyekorenti igabane c'9 akarongo k'7. Akanyamuneza karadufasha guca mu bihe bigoye by'ubuzima tutabiheramo. Vyongeye ako kanyamuneza ntikabuza kugirira ikibabagwe abari mu ngorane. Hamwe bogira ngo ufasha abandi ari uko uri mu kanyamuneza ka byose, atangorane n'imwe ufise, wohava abafasha na rimwe.
Pawulo mweranda aravuga ati nimunezeranwe n'abanezerewe, nimurirane n'abarira. Mwibara nyikiye abaromani igamwe ca 12 akarongo ka 15. Munezeranwe n'abanezerewe, murirane n'abarira. Iri ni ijambo ririmo impuhwe n'imbabazi, kuko hari abantu bamerewe neza bakiryohera bo nyine ubwabo, babona amagorwa y'ababanyi y'abagenzi, mbere bagakuramo akaryo ko kubabyekeza, ko kubadindiza. Uwumerewe nabi nawe n'umuntu akeneye kuremeshwa. Munezeranwe n'abanezerewe ni ukuvuga ngo usabikanye akanyamuneza nabo, murirane n'abarira, abari mu maganya mubaremeshe. Kwitwararika abandi ntitubabere ibitsitazi. Nk'uko kandi twabona yuko hariho abantu bababazwa n'ineza ishikiye umugenzi. Nimunezeranwe n'abanezerewe. Ubonye abanezerewe ntibikubabaze. Turabizi akatari gake, ubonye iyo naka aronse akantu k'inyungu, aronse ikintu ciza, abatari bake birabatuma bagira ishari, bagira inzigo, kubera ko ibitatashe iwaje, kubera ko atari jewe nabironse. Kunezeranwa n'abanezerewe, kubabarana n'ababare. Ariko rero no muri ako gahimbano, no muri ako kanyamuneza, birakenewe ko tugahindura ako kanyamuneza kacu, na cane cane akadashingiye mu Mana, tukagahindura umubabaro, kugira ngo tuve mu bicumuro turonke urukiza. Ni ibaruwa Yakobo yandikiye, nagara y'umutima Yakobo igabane ca 4 akarongo k'9 gushika ku k'10. Yakobo mweranda avuga ati nimurabe ububekito bwanyu, mugandare, murire, agatembo kanyu gahinduka amarira, akamwemwe kanyu gahinduka amaganya. Nimuce bugufi imbere y'Umukama, nawe azobana inahazi. Iri jambo ribwirwa abandi, ribwirwa abarondera umunezero mu bitajanye n'ishaka ry'Imana. Yamaraha ca kirori kizohinduka amaganya, ahubwo hakiri umwanya w'uko bahinduka. Nibabihebe uwo munezero wabo mubi, bawuhebe, bagaruke ku Mukama. Luka mweranda aratwereka Yesu Kristo anezerewe, aravuga ati ubwo nyene Yesu anezerezwa na mutima mweranda, avuga ati ndagushemeza dawe Mukama w'ijuru n'isi, kuko wahishije ibyo bintu abanyabwitonzi n'abanyabwenge, ukabimenyesha ibitazi. Niko dawe, kuko ariko wabishimye. Luka igabane c'10 akarongo ka 21. Yamara rero Yesu naho yaragenewe akanyamuneza, yaremeye arababara, arapfa, arahambwa, ariko mu nyuma Imana yaramuteye iteka. Nibaje abanyafilipi niho Pawulo aratubwira ingene atashimye kwigubana iteka ryo kungana na Mana, yarizimanganije gushika apfe, kandi urupfu rwo ku musaraba. Ariko mu nyuma naho yahambwe, Imana yaramutaziye izina rirengeye ayandi mazina yose. Havuye amagorwa y'umusaraba, haraza agahimbare k'izuka, be n'urukiza Kristo atuzanira. Bisigure ngo inyuma y'ibintu bitubabaza, inyuma y'ibitugora, iyo tuhakerebukiye tukagira ubwenge, turakuramo icigwa, turakuramo ibintu by'akamaro. Ni hamwe bavuga ngo umusore ahumura gizere, umusore ahumura ahumiwe, igiti ntikiyukora mu jisho kabiri. Ni ukuvuga ngo narabonye ibintu bibi nabayemo, narabonye inkurikizi zabyo byashikanye habi, ubu rero nshaka kurokoka, ubu nshaka gukira, mpindure. Iri jambo ryari ribereye kubwirwa Abarundi, cyo kimwe n'abandi bantu bo mu isi yose. Twari tubereye kuza twitegereza kandi se kabi twabayemo mu gihugu cyacu, ingeso mbi ziri mu miryango yacu,
tukagira tuti ibi bintu byadutaye mu magorwa menshi, byadutaye mu buca bw'igicumuro, ntitubihebe duhinduke. Yesu Kristo ikimuzanye ni ico nyene, aje kudukiza, yamara urukiza rwiwe rutugirira akamaro turwakiriye. Nibo avuga ati raba mpagaze ku rugi ndodora, unyugururiye ndinjira, unyankiye naho ngirana, nguma inyuma, mbere ntanagwa inyuma aca yisubira iyo yaraje afasha nk'akaja hanze. Turabereye kumwugurura mu mutima wacu. Akanyamuneza rero avukanye si uburyohe bw'isi n'umunyenga wayo, si amaraha, si ikirori, ni ugushobora kubona inyuma y'amagorwa ubu ni n'ahazwa bugiye kuza akanyamuneza k'ijuru. Ni kwa kundi abamaratiri badatinya gupfa, badatinya uriko arabatoteza, baravuga bati ubu buzima naho ubuntwaye ndazi yuko Imana izobusubiza. Aka kanyamuneza karatwereka rero urukiza turonka naho vyoba biciye mu nzira igoye, mu nzira ibabaza. Akagumye umugabo agumako. Mutima aratumirira abari bikwiye ku Mana ngo bagaruke bakorere Imana n'akanyamuneza. Nimukorere umukama Imana n'akanyamuneza, renguke imbere yiwe muririmba. Ni Zaburi y'ijana akarongo ka 2. Hariho abantu bahora basenga, hariho abantu twaba turi kumwe mu mihari n'imigwi, hakagera igihe bakazibukirwa bakabiheba. Iryo ni ijambo ribaranga, nimugaruke. Hariho abavuye muri iyo nzira y'ubukiriro barazimira. Nimugaruke ku Mana muririmba, mumusukurire mu ngoro yiwe. Papa Francisco arakunda gushimikira ku kanyamuneza. Mu nyigisho ziwe arakagarukako cane. Akanyamuneza gategerezwa kuranga abakristo bamwe bose ku rugero rwabo, baba bihebeye Imana, abasaserdoti, abakristo barayigi. Umuhamagaro akaranga ni kamwe. Ako kanyamuneza gakomoka ku nkuru nziza y'urukiza itera agahimbare. Abagendanyi n'abigishwa ba Yesu Kristo bahamagariwe kurangwa n'ako kanyamuneza. Aravuga ati nashaka kubabwira akajambo, akabanga gasanzwe. Ako kajambo sa kandi n'akanyamuneza. Akanyamuneza aho muri hose. Ni ca ciyumviro kivuga ngo nta mweranda aguma ashavuye. Bamwe baguma bavyutuye umunwa, bamwe baguma bahinya amenyo, utabizi wogira ngo ni ijojo ngo nutuyoba bariko barahekenya. Kumbe n'ikimenyetso c'inzigo bafise ibageze ahantu ihava ibasesekana. Usa uravye nabi yona gushinga amenyo kw'izosi. Umweranda kigunu ntaba. Hari uwavuze ngo ingwe ntitwenga, ugize ngo uratwenga ibigomba kumutapfagura. Akanyamuneza k'inkuru nziza karuzura umutima n'ubuzima bwose bw'abaje barondera kubana na Yesu. Uri kumwe na Yesu akama muri ako kanyamuneza ntikigera gahera. Ni muri ya nyandiko yiwe Evangelii Gaudium, ni ukuvuga akanyamuneza dukura ku nkuru nziza. Duhwanye na Yesu niho Imana yakaka mu mitima yacu kugira ngo iboneshe ubumenyi bw'ubunaza bwayo busayanganira mu maso ha Yesu. Ubunaza bw'Imana turondera twumva nta handi buri, busayanganira mu maso ya Yesu. Twitegereze Yesu Kristo ibyo akora, twumvirize ijambo ryiwe, tugere amakanda yacu, ibirenge byacu mu makanda yiwe. Nk'abakristo dushaka gusanganira umukiza wacu, nitwumugururire umutima wacu wose ataco twisigarije, aheze aduhindure, atwuzuzemo amahoro atuzaniye
ariyo atuma duhimbara tugasabikanya n'abandi ako gahimbara. Uwakiriye by'ukuri Yesu Kristo araremesha abandi, ntaryoherwa n'uko amerewe neza wenyine. Kubw'inyifato yiwe, kubw'imvugo yiwe, aratuma abo babana batihebura. Afite imvugo nziza, afite inyifato nziza, abo babana bararema, baramwishimira, bagasubira kubona akanovera mu buzima, bakabona uburyohe bwo kubana n'abandi mu muryango, mu mubano. Umuntu n'uwundi. Hariho umuntu yanditse agatabo yerekana ingene abantu bafite ivyiyumviro vyo kwikumira bibaza ngo abandi nibo babononera. Harageze igihe agenda kw'izinga rya wenyene, amaze kabiri atarongoba yaga irungu riramwica, asanga yihenze, atangura kwidoga. Sinzi ingene abonye akabeba kavundurutse kava mu bitandara vyaraho vy'amabuye, acara agahamagara nako gashinga amatwi kuko ntikumva ivyo avuga, atangura kugatonganya agatatira. Iyi minsi ibiri yose ndi ngaha ntazwaho tuganira, uri ngaho winyegeje, ubona wowe hari ico urimo. Bisigura iki? Kubana n'abandi bikagutera ishishi birababaje. Ubuze abo mubana niho ubona akamaro kawe. Twategerezwa gufata neza uwo muntu ari ruhande yanje, ujya mubanyi w'umukama yampaye ngo dufashanye imirimo, n'akaganuke ikado. Ni umumarayika. Ntiturondera abamarayika bafite amababa. Abamarayika turamana, gusa nuko tubarondera ko amababa ataboneka. Ni uwo mugenzi, ni uwo muntu ari ruhande yawe agufasha. Twirinde rero bya byiyumviro bya ntaho mbaye, ndabaniwe, nta mubano, mbanye n'ingwe, ndiwe n'umuryango. Mbega izo ngwe n'izinde, ega ni twebwe nyene. Nizangwe twama tubivuga, zambaye amarori, zambaye amashati, zambaye amakanzu. N'ingwe bantu zizo mw'ishamba, izimaze abantu n'ingwe bantu. Ngo umuntu nibingira kuri we, homo homini lupus, no kuvuga ko umuntu aribwa n'uwundi. Umuntu nagutera agahimbare, ubonye uwundi ntushishwe, unezerwe, kubonye agashusho k'Imana. Nimunezerwe muhimbagwe. Ijambo akanyamuneza riserura ukuntu abantu barondera gutegera ko Imana iri hafi yabo mu buzima barimo. Kuba hafi y'Imana bikadutera akanyamuneza. Akanyamuneza icamwa c'uko Imana mu mwitwarariko dufitiye, ikimenyetso c'uko iyo Mana iri hagati yabo. Ivyo rero bituma dusamiriza impundu y'agahimbare. Umuhanuzi Yesaya nawe cane cane mu gice ca kabiri n'ica gatatu c'inyandiko yiwe aratwibutsa kenshi ako kanyamuneza kagiye kuza. Ni akanyamuneza kenshi. Ijuru, ubugaragwa n'isi bizonezerezwa, bihimbagwe, abari baboshwe bashikiye Yerusalemu bishongora. Mu bwuzure bushasha, akanyamuneza gaserura agahimbare gashingiye ku vyahise. N'igihe dushobora kuvuga tuti basokura mu hambere barumvikana, barafashanya. Ubu rero byaraparanganye, nta muntu acitwararika uwundi. Ukacibona rero ko kutugiza inambu y'ivyo umukama yakweretse, akabona ko twobishobora, tubereye kubigarukamo. Nibigaruke, umukama dusubize iteka n'iteka. Vyimirije kuza, bizoba ari vyiza gusumba ubu turimo. Ejo ni heza. Akanyamuneza ni ingabirano idasanzwe yatumye Yesu aza muri twebwe, atubera akaganuke, aduha ako kaganuke mbere kugira ngo
akanyamuneza kanyu kuzure. Naje kugira ngo akanyamuneza kanyu kuzure. Hariho ahantu Yesu yigeze gukora iciza, arakiza umuntu yasazwe n'amashetani. Abantu baho haguhimbagwa n'ishiza bakoreye baci bamwinginga, nyakubahwa Yesu, nawe utugiriye neza, nawe dukirije umuntu, turakwinginze utuvireho genda. Murumva ako kantu ga Yesu, kwirukana umuntu aje kugira neza, tuvireho ugende. Yesu Kristo azanye amahoro, azanye ubutungane, aje kugira ngo akanyamuneza kacu kuzure. Luka mweranda guhera imbere y'ivuka rya Yesu aratwereka akanyamuneza Kristo azozana. Aratubwira ngo azobutera ubuhigwe n'akanyamuneza, kandi ivuka ryiwe rizohimbara benshi. Luka igabane ca mbere akarongo ka 14. Azogutera akanyamuneza, ivuka ryiwe rizohimbara benshi. Mbega urahimbawe nuko Yesu agiye kutuvukira? Bikira Mariya nawe ati, mbaye ncumva nako ni Elizabeti, mbaye ncumva amajambo y'indamutso yawe, umwana afise arakakaza mu mbanyi, akanyamuneza kariko karamurya. Aho Yesu Kristo ashitse haba akanyamuneza. Aho ni migabane ca mbere akarongo ka 44. Umutima wanje urahaza Imana, ngo ni Bikira Mariya nawe, umushaha wanje wahimbawe n'Imana y'umukiza wanje. Agahimbara. Nyamumarayika arababwira ati, subiza umutima mu nda, nje kubabwira inkuru nziza iza kunezereza igihugu cose. Aho ni Yesu Kristo amaze kuvuka. Igabane ca kabiri akarongo k'10. Babonye inyenyeri barahimbagwa cane. Luka aratwereka kandi ingene ubwo kwiza hose inkuru nziza bitera akanyamuneza. Bamwe 72 bagaruka banezerewe, bavuga bati, Mukama, n'amashetani twayirukanye ku izina ryawe. Bagarutse banezerewe, naho bari babushe, bari banezerewe ko bamenyesha inkuru nziza. Abatumwa bamenye inkuru nziza izuka, nabo ngo ntibari bwemere, kuko bari banezerewe kandi batamariwe. Iyo nkuru yababereye ikintu batari biteze, yabaye surprise, baratangara, n'akenge kabo kamera nk'akadegeye, bari bajana. Bahejeje kumusenga, basubira i Yerusalemu banezerewe. Abo ntibaba amaturo. Iyo nkuru nziza nayo ni ikimenyetso nyaco c'uko ubwami bw'Imana ariho buri, kandi ko buriko burakura, ko buriko burakora. Naje ndabibabwiye ko umunsi umucumuzi yigaye, ni ukuvuga ngo yisubiyeko, yahindutse, no mw'ijuru hazoba akanyamuneza karuta agaterwa n'aberanda 99 badakeneye kwigaya. Umucumuzi umwe ahindutse atera akanyamuneza no mw'ijuru. Uko niko abamarayika b'Imana bazonezerwa n'umucumuzi umwe yigaye. Ahandi ngo nawe twari kureka kunezerwa tubonye murumunawe yari yapfuye yasubiye kuba muzima, yari yazimiye none yazimurutse. Luka igabane ca 15 akarongo ka 34. Kuri Paulo mweranda namaze kuvuga bimwe akanyamuneza n'icama ca mutima mweranda arabitubwira. Ibiva kuri mutima navyo urukundo, akanyamuneza, amahoro, ukwiyumanganya, ubukundani, ubuntu, ukwemera, ukugenda buhoro, n'ukwigumya. Ibarura ry'Abagara igabane ca 5 akarongo ka 22. Agahimbare kari mu byo ubwami bw'Imana bushingiye ku mfungurwa, ku nyobwa, bushingiye ku gahimbare. Akanyamuneza karashoboka no mu bihe by'amakuba, twabibonye mu bihe by'amageragezwa, kandi ntibica inkokora abigishwa ba Kristo, ahubwo baramushingira intahe buzuye akanyamuneza. Pawulo arabitubwira ati, namwe mwaciye mutwigana, twe n'Umukama mu kwakira ijambo ry'Imana,
naho mwari mu marushwa nabivuze mu kanya gaheze. Arabandanya avuga ati mu kwama dufise umutima rugabo mu magorwa, mu marushwa, mu maganya, mu nkoni, mu mabohero, mu migumuko, mu buruhe, mu kurara amaso, mu kurara bunda, mu kwiriga ubusa, mu gakengerwe. Baturavye nk'ababeshi tukabivuga kuri, nk'intamenyekana tukaba barurangirana, nk'abishiriwe tukamana kamwezi. Ni ukuvuga ntawoza kugutwara akanyamuneza, kuko ibyo agira bigarukira hejuru gusa, nawe akanyamuneza kava kure mu mutima ibwina. Umwizero ndabafitiye ni mwinshi cyane, iteka mu ntera ni ryinshi rwose, uruhoza ruranyuzuye, akanyamuneza karambya mu bitugora byose. Ibaba rya kabiri yandika Pawulo andika Abakorinto igabane y'indwi akarongo ka kane. Ati ubu ndanezerewe mu kubabara ku bwanyu, kandi ibyasigaye ku magorwa ya Kristo ndabiheraheza mu mubiri wanje kubw'umubiri wiwe ari wo ekleziya. Bisigura rero kwihangana, kwiyumanganya no mu makuba tukagira umutima rugabo. Hari ibintu rero bidufasha kuronka akanyamuneza, bidufasha kukabamo ugashikira. Ni igisabisho. Ufite ingorane, ufite ibibazo, ushaka kuguma mu mahoro, senga umwanya wose, senga. Pawulo aravuga ati ubuzima bwanyu bwose bube igisabisho. Ni ukuvuga ntambuka, nkora, nicara, ntamba, mfungura, bibe igisabisho. Ndiko ndarima, kibe igisabisho. Ibyo nkora byose kibe igisabisho. Ni ukuvuga ngo ndabikore atakarenganyo, atakugirira n'aba bandi, atanabi igiyemo. Igisabisho ni kandi umwanya mfata kugira ngo mpure n'Imana, nkaja ahiherereye. Uwo mwanya rero nugwire, ntugumutwarwa na shetani itera abantu ubunebwe. Naho wowe utagomba gusenga, senga. Ugomba gusenga, senga umwanya wose, ntushike inkokora. Ikindi kidufasha kuba muri ako kanyamuneza ni urukundo. Urukundo nirwo rwama byose, tukagira ubukenguruzi. Pawulo aravuga ati nimwame muhimbawe, nimuhegeshanye gusaba muri byose na hose, nimwame mukenguruka, kuko ari Imana ibashaka ko muri Kristo Yesu. Nta kindi bashaka ko atari ukwama dukenguruka, atari ukwama dusenga. Mu magorwa dushikira, impera n'imperuka, twishimikije ukwemera, duhereza mu kanyamuneza twabibonye. Akanyamuneza umukama tubwira igisharizo ataco kimaze, si ukuvuga ibintu twozana byo hejuru by'ukuyeyerya, gashingiye mu mutima, nintegerezwa. Kabuze umuntu acaguma mu bibazo gusa, bimwe twamye tuvuga amasireri, amacungu. Umuntu agumye mu bibazo yagumana umwipfira. N'abanonosoye by'ubuganga by'amagara y'abantu baravuga ko ushobora gusanga uri kurongerereza n'ububabare, vulnerabilité. Abantu barwaye indwara zimwe zimwe ubashakuje, ibiharuro biraduga, y'amatanzu, y'amadiyabete, n'ugupfa bubu. Eka n'umuntu agumana ibigo wenyine ubwiwe, urwaye umushishito ngo uce kujya bose. Nico gituma naho hoza baje kugukoroga, kukuvangira. Hari ubwo kimenyerewe rwose ni kwiha amahoro. Ikibi gusa no barambwira kuyiha mu bitari byo.
baca baza gukwega akamogi haba uguha amahoro haba kubibagiza amahoro haba guhurira amahoro bakakwibahisha wikanga usanga ngira ngo ibigorane byagwiriye niturondera ayo mahoro niturondere iryo tekane mu mana gushingira intaha akanyamuneza kumva ko nkundwa kwizigira ko nakijijwe Yesu mu nkuru nziza twahereye ko yabitubwiye kuguma muri we niho twaba byinshi ni ukuvuga niwe mpambiriwe ko kuguma muri Yesu kuguma mu gahimbare kuri we muri we hamwe nawe kubwiwe muri we nyine kugumana nawe kuganira nawe guhurumbira ijambo ry'Imana guhurumbira inyigisho kuguma muri Yesu gutyo turaheza tugasa nawe tugakora nkawe tukamwigana mu buzima bwiwe ntazirikana yuko Imana yandemye irankunda yandemye ishaka imfitiye umugambi Yesu ndamushire ndamuha ikibanza gikomeye mu ntima y'umutima wacu abe hagati mu buzima bwacu umukama araturungika ku bandi avuga ati horahoza igihugu cyacu Isaya 40 akarongo ka mbere gushika ku ka kabiri ni umukama ashaka gutabara gufasha Isirayeli igihugu cyacu kiri mu magorwa y'ubuhungiro amagorwa y'ubuzima bwacu guhorahoza abafite umutima utunduye guhorahoza nkoresha imvugo yuzuye imvugo ishingiye ku rukundo izira agakengeri imvugo y'imbabazi n'ikigongo ni ya nkuru nziza y'urukundo rw'igikumbagumba rw'igishika cy'Imana nta bandi bumva iyo nkuru nziza atari abakristo uguhorahoza kandi ni ingabirano ya mutima mweranda umuhoza ubutuburanira ubutuvugira aturemesha mu makuba akagira umwizero itwihebure uguhorahoza ko bakristo kuba kuremesha gutera intege kwizigira ni ububasha bwa mutima mweranda bwikorera aravuga ati nanjye nzosaba data nawe azoba ubundi mutabazi muzokwamana iminsi yose umutabazi muzokwamana iminsi yose niwe mutima w'ukuri isi idashobora kwakira kuko itamubona inamumenye mweho muramuzi kuko abana namwe kandi ari muri mwebwe mutima mweranda abana namwe kandi ari muri mwebwe mwese nk'iyi yuzuyemo kwiyubana ukwihebura uguhemuka ubunyakamwe ukuba gatondo rwanje turasabwe nk'abakristo kugira umwizero w'uko dushobora gukira dushobora kuba mu munezero mu buryo bw'ukuri twizigire Imana tuyirondere by'ukuri abantu benshi barakeneye amajambo yo guhorahoza impuhwe barakeneye guhabwa ikigongwe barakeneye gutanga ikigongwe kugira ngo bagire akanyamuneza kuzuye gutanga ikigongwe bigira akamaro bwa mbere ugihawe bigira akamaro bwa mbere ugitanze uraheza ukabohoka ukaremuruka tubane nk'abavukanyi tuzi yuko turi umwe akanyamuneza tugasasagaje hose niho tuba mu buzima umubano umuryango paruwase
irangwa n'akanyamuneza, ifite ubuzima. Ahari ibice kubiri n'akanyamuneza, umuryango uri kurahona ni buke buke. Kuba abahuza banywanisha kubera turongowe n'isangira mutima, uguhuza umutima ko turi ingingo za Kristo, twigana Yesu niwe rwa rukundo rwitanga. Iyi paruwasi yacu muze w'ikigongwe, twitegereze ingene Bikira Mariya afise uyu mutima w'impuhwe n'ikigongwe mu kwama atabariza, mu kwama aremesha abana. Amaze kumva ko Elizabeti afite imbanyi, yagiye anezerewe, yagiye abangutse, araduga mu misozi kugira ngo amufashe, amuremeshe. Natwe tumwigane, niwe karoro k'ubwirane, niwe mugabekazi w'abatumwa. Tugire umutima wo kubaka umuryango w'abantu mu kubafasha, mu kubaremesha, ariko kandi twubaka n'umuryango w'Ekleziya, umubyeyi wacu yamaze gushikiriza ibyiza by'Imana. Shetani rero ije dutera ingorane, ije ishaka kutwaka akanyamuneza, ntituyemerere. Tugire amahoro mu mukama, nimuhimbagwe mu mukama. Imana ibahezagire. Amen.